bavukanyi bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwacu, ijwi ry'Imana iwanyu. Ese umukama wacu Yezu Kristo yazutse mu bapfuye, wagaba ibihe n'imyaka, iyo dutera iteka agaduha kumumenya tukamukunda, ngo turonke amahoro y'ukuri mu buzima bwacu tuvomye muri we. Kaze tuzirikanire hamwe ijambo ry'Imana, Ekleziya umuvyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi wa kabiri mu ndwi igira gatanu muri iki gihe ca Pasika. Ibisomwa biza kudufasha kuzirikana ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tubisanga hakurikira. Igisoma ca mbere tugisanga mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa, kigabane ca 14 umurongo wa 19 gushika ku murongo wa 28, aho Paulo na Baranaba batwigisha atari mu majambo gusa ariko no mu bikorwa cyane cyane ko ukumenyesha Yezu kw'isi bidusaba kwemera uruhamo, umuntu akarinda ibishaka kumubuza kumenyesha iryo zina bije biva inyuma canke biva muri we, gushika amenyesha iryo zina rimwe rudende ryakijije abantu. Izaburi yo kwitsa ico gisomwa, izaburi 144, aho nyene kuyiririmba ashimagiza ubuninahazo bw'Imana, agahamagara n'abayikunda bose kwama bayikengurukira. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Yohani, kigabane ca 14 umurongo wa 27 gushika ku murongo wa 31, aho vy'ukuri Yezu no munsi aduhishuka ko amahoro y'umutima w'umuntu, amahoro atuma umuntu atekana, atarayavuye ku isi, sayavuye ku bantu baduha canke cyane ku bintu bishimira. Amahoro atuma umutima w'umuntu utekana ava kuri Yezu yazutse mu bapfuye, wadapfa, adahemuka kandi adasaza. Uza kubafasha kuzirikanira ijambo ry'Imana rero uyu munsi ni jewe Patiri Herve Ntambaga, tangura ubutumwa muri Paruwasi Rushanga, Diocese nkuru ya Gitega. Mukama umusavyi wawe aguteze yompi. Ivyo dusoma mu gitabo c'ibikorwa vy'abatumwa, muri irya misi muri Antiokiya no muri Ikoniya hava abayahudi bahendahenda ishengero, batera amabuye Paulo bagira ngo yapfuye, bamukwegera inyuma y'irembo ry'igisagara. Abigishwa biwe baramukikiza, avaho yandara, aravyuka asubira mu gisagara. Bukeye Paulo na Baranaba bagenda i Derbe, bahigishiriza inkuru nziza kandi bararonka abigishwa benshi. Hanyuma barasubira i Listre, muri Ikoniya no muri Antiokiya, barakomeza imitima y'abigishwa, babahanura kugumya ukwemera kwabo, babagabisha ko bazobona ibibagora vyinshi umwanya batarashikira ubwami bw'Imana. Babanje gusenga n'ukwibabaza bisonzesha, batora bakuru mw'Ekleziya imwe, hanyuma bahereza umukama b'abantu bari bamwizeye. Hanyuma baca muri Pisidiya bashika i Pamfiliya, bamenyesha ijambo ry'Imana i Perge, baca bamanuka muri Ataliya. Hanyuma bafata ubwato bubajana i Antiokiya yo muri Siriya. Iyo bari baje bava, bizigiye inema y'Imana ku gikorwa bari bahejeje kurangura. Bashiseyo bakoranya Ekleziya, babiganira ivyiza Imana yabagiriye n'ingene yugururiye abapagani irembo ry'ukwemera. Barahava bamana n'abigishwa imisi itari mike. Iryo ni ijambo ry'Imana. Abakunzi bawe ntibayaga ubuninahazwa bw'ubwami bwawe. Abakunzi bawe ntibayaga ubuninahazwa bw'ubwami bwawe. Ivyo waremye Mukama nibigushemeze, abakunzi bawe nibaguhezagire, ntibayaga ubuninahazwa bw'ubwami bwawe, nibigane hose ubutwari bwawe. Abakunzi bawe ntibayaga ubuninahazwa bw'ubwami bwawe, kugira ngo bamenyeshe abantu ibitangaza wakoze n'ubuninahazwa buhimbaye bw'ubwami bwawe. Ubwami bwawe n'ubwami bw'intahava, ingoma yawe izohangama imyaka n'imyaka. Abakunzi bawe ntibayaga ubuninahazwa bw'ubwami bwawe. Akanwa kanje nikayaga Umukama, abantu bose nibahezagira izina ryawe imyaka n'imyaka. Abakunzi bawe ntibayaga ubuninahazwa bw'ubwami bwawe.
ivyo dusoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko yanditswe na Yohani. Muri irya minsi Yezu yabwiye abigisha biwe ati ndabasigaranye amahoro, ndabahaye amahoro yanje, sindayabahaye nk'uko ab'isi bayatanga. Ntimusimbwe n'umutima kandi ntimutinye. Murumvise ko ndababariye nti ndagiye mpeze ngaruke muri mwebwe. Iyo muba munkunda mwari guhimbarwa nuko ngiye kwa Data, kuko Data aranduta. Nuko rero ndabibabwiye bitaraba, kugira ngo ho bizozira muze mwemere. Singisubira kubaganiriza kuko ugabiye isi yaje ntaco ashobora kungira, ariko reka isi imenye ko nkunda Data nkongera ngakora nk'uko yantegetse. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Bavukanyi mwege mwese Imana igaburira iciye kuri radio muvye wacu Bikira Mariya, ijambo ry'Imana Ekleziya umuvyeyi wacu dutegurira muri iki gihe ca Pasika ridufasha kumenya Yezu yazutse uwariwe, ico yazaniye iyi si. Iryo jambo ry'Imana rikongera rikatwereka ivyo dutegerezwa gukora ngo twakire ingabirano y'urukiza yatuzaniye. None ijambo ry'Imana ry'uyu munsi ritubwiye iki? Ubwa mbere, amahoro nyakuri y'abantu n'isi nta handi azozanana atari muri Yezu yazutse mu bapfuye. Bavukanyi, Yezu mwavyumvise yakoranije abigishwa biwe, arabasigarana ibintu bikomakomeye, aho n'ibindi yababwiye vyari bikomeye ubu ariko arababwira kuri bo nyene umuco uhambaye mu buzima no mu butumwa bwabo, kugira ngo ejo nibamara kuja kwigisha abandi nabo bamenye neza ikiruta ikindi. Bavukanyi, ico Yezu ababwiye uyu munsi kandi arico atubwiye, amahoro dukeneye, kandi nta muntu n'umwe adakenera amahoro. Amahoro umwe wese akeneye mu mutima wiwe, mu rugo rwiwe, no mu butumwa bwiwe, no mu gihugu ciwe, ntazokwigera azanana ku buhinga bw'abantu. Ego niko turafise ivyo dukenera ngo tubeho. Umuntu arakenera ico afungura, arakenera ibindi akenera mu buzima bw'aba. Amahoro yacu ntazova ku kugwiza amatungo, ntazova ku kugwiza ifaranga tudafise umucunguzi mu mitima yacu. Ego cyane nico gituma yababwiye ati ntimusimbwe n'umutima, ati ndabasigaranye amahoro, amahoro ndabahaye si nk'ayiyo b'isi batanga, isigura ko ari amahoro adasanzwe. Ego cyane umuntu mu guhungabana mu mutima wiwe nuko abona ivyo yahora yishimira bihungabanye. Iyo umuntu yahora yishimira amafaranga, akishimira ubukuru, akishimira ubutore n'ubwenge, ivyo haraza akantu gatoya kakabihungabanya, canke mbere rimwe rimwe no kubizimangana bikazimangana. Akashaka kutwereka abavukanyi ko gukora ivyo duteze gukora ubwo umutima wacu ugashimikira kuri Kristo, wewe adasaza, wewe adahitanwa n'umuyaga. Uyu munsi rero twebwe abana b'Ekleziya dusubiye dusuzume, mbega amahoro yacu ni Yezu? Mbega twishimiye Yezu canke twishimiye ubwenge bwacu? Mbega twishimiye Yezu yazutse mu bapfuye canke twishimiye abakuru abana bariya twizigiye ko bazoturwanako muri ubu buzima? Bavukanyi, dushaka ko umutima wacu urema, ntitwishimire ikintu n'umuntu n'umwe ku rugero rurenze, twishimire uwo Kristo atanga amahoro. Ego cane kuri iyi si tuzi ko ufise amahoro ari ufise uburyo bwinshi, ari uwo akomerwa amashi, ari uwo yirukirwa, ariko nk'uko na Pawulo yabitweretse mu gisoma ca mbere, uwishimiye Yezu no mu gihe ari mu ruhamo, no mu gihe arwaye, no mu gihe ari mu ngorane zitera ubwoba bamubona, agumana amahoro mu mutima wiwe. Kaya amahoro yo kwishimira Imana idapfa, Imana yamana urukundo, Imana ikunda umuntu ko ari kose. Dusabire rero Ekleziya yacu n'Uburundi bwacu, dusabire isi yose kugira ngo abantu bose umutima mweranda bahishurire uko kuri guhambaye ko ari Yezu atanga amahoro, kandi na twebwe nyene twame tumwishimiye tumumenyesha n'abandi. Icya kabiri, umukama Yezu atwigishije mu nkuru nziza yiwe nuko ubushaka gutsinda iyi si na sekibi bishaka kuyigarurira aca mu nzira yo gukora ico Imana ishaka kandi kizanira abantu ubukiriro. Mwavyumvise ingene yavuze ati singisubira kubaganiriza kuko ugabiye isi yaje. Akabandanya avuga ati ntaco ashobora kungira, ariko reka isi imenye ko nkunda Data nkongera ngakora nk'uko yantegetse. Bavukanyi, Yezu aratwigisha uburyo bwo gutsinda akabi kari kuri iyi si, karenganyo kari kuri iyi si. Umuntu aguma mu nzira y'Imana, akihatira kuyikunda no gukorera abantu, akabihebera uko ashoboye, ngo uburyo bwo gutsinda sekibi. Uburyo bwo guca mu ngorane umuntu akazitsinda si uburyo bwo gukoresha igikenye, bwo gukoresha ubukuru, bwo gukoresha uko umuntu avyumva. Oya, umuntu agumye mu rukundo rw'Imana, cyane cyane akama yisunga Yezu, yagumye akunda mbere akihebera abantu n'abatamukunze
rukundo. Iyo niyo nzira acamwo agashika ku rugero rwo gutsinda na sekibi. Iyo umuntu yishimiye ubwenge bwiwe n'ubukomezi bwiwe, yabona sekibi abatumye yonka y'umuca. Dusaba umukamarira abandanye aduha kumenya iyo nzira ya Yezu yo gutsinda iyi si umuntu akoresheje uko kwihebera Imana, uko kwihebera abantu n'umutima uciye bugufi. Icya gatatu Mukama atwigishije uyu munsi nuko kumenyesha Yezu ku isi bisaba kurinda ibigora umutima rugabo. Mwavyumvise ingene mu gisoma ca mbere Pawulo ni mu gihe bahejeje kumukubita, na Baranaba no mu gihe bari mu ruhamo, Pawulo ava hasi akikwegera kumenyesha Yezu yazutse. Bavukanyi kumenyesha Yezu ku isi. Yezu kandi yabambwe ku musaraba. Yezu amenyesha ukuri abato n'abakuru atabatinye kandi atemerera abantu bitagenda bisaba guhozako, kuko nkuko yavyigishije wenyene aciye ku nkuzi za Yohani, abashaka kuguma mu bikorwa vy'umwijima ntibashaka umuco. Umenyesha uwo muco rero arabikwegera mu bundi buryo bakabona ko mengo arababuza amahoro. Pawulo rero Musa atwigishe kuba abakirisi badatinya gushinga intahe Yezu, kandi nduce hirya no hino ntiturondera imvugo yoryohera abantu, kwama tubabwira iby'ibihango byiza gusa, kwama tubabwira ko ejo ari heza gusa. Nyabona nka Pawulo bereka kugira ngo ejo habe heza bizobavako bizotuvako, ariko kandi ko ejo heza bisigura kwakira Yezu atanga amahoro no kurangura amabwizwa y'Imana. Dusabire rero Ekereziya y'Imana kugira ngo no mu ruhame icamwo no mu biyigora biva imbere canke inyuma ntiyigeye no mu kantu na gatoya icika intege mu kumenyesha Yezu. Imenyesha Yezu yazutse, imenyesha ukuri kwiwe mu mvugo no mu ngiro. Bikira Mariya mugabekazi w'amahoro dusabire.